Madame Memero Hantine Kanyana ni umukenyezi yubatse gusa abana bane umuhungu umwe n'abakobwa batatu hama ifura mu muryango ho navutse mu bana indwi navukiye ku musozi Muremera komine Ngozi intara ya Ngozi uno munsi natewe iteka ryo kuba umuhuza w'abarundi ibihe nyamukuru byaranze urugendo nuko bwa mbere ho Imana yarafashije ndavuka yarafashe abavyeyi banje ndavuka ndifura hanyuma baranashira mu ishuri ndiga amashuri y'intango ndiga amashuri yisumbuye amashuri y'intango nayize ku ishuri bita École primaire de Buhiga Ngozi mugana nayatangure kuri École primaire de Ngozi 1 muri ville hama mugana agiye ku yara 6e cangenda kwiga kuri ndi shuri y'ahandi hantu mu misozi yitwa Ibuhiga gaboni muri zone Ngozi cenda mvuyeho naciye ngenda kwiga kuri lycée Busiga niho natanguriye umwaka w'indwi ndahereza umwaka wa 13 hanyuma canja kwiga kuri Université y'u Burundi mu gisata c'amategeko hejeje ngaho akazi kari koroshe kuronka naciye nubaka hanyuma nubatse hejeje amashuri hejeje université mugabo akazi katabonetse Bujumbura naciye nduga ruguru ni nayo nagiriye urubanza rwo kubaka ndabayo kugira ngo ashobore kurangene no kuyungunganya ashobore kubaho dushobore kubaho mu muryango turahaba hama mu nyuma saba akazi ko kwigisha ndigisha hama niho nateba nkaronka rero mu gisata c'ubutungane byo nari narigiye tujya gukora muri tribunal de résidence de Musaga aho ndahakora kiringo c'imyaka nk'ibiri ca ndavaho rero nja ndonka kuduzwa muri parke ya mairie ya Bujumbura co gihe hari parke ya mairie ya Bujumbura imwe hanyuma ndahakora mu nyuma naho nyene ndahava ca nja gukora muri ministère d'État chargé de la bonne gouvernance ngaho ndahakora naho nyene mu nyuma ndahava ngaruka mu gisata c'ubutungane naho nyene ndugijwe ngiye muri kuba umucamanza muri Cour suprême aho niho nyene ndahakora kiringo c'imyaka 4 niho nahavuye naho ngiye kuba icegera ca kabiri c'umukuru arongoye banki nkuru y'igihugu BRB ndahakora naho nyene kiringo c'imyaka 5 igiri here niho naciye amagagwa kuba umushikiranganje w'ubutungane naho ndahakora gihe c'imyaka 5 hanyuma ndahavuye icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aca arangena naho nyene kuba icegera c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu naho nyene ndahakorera niho mu nyuma rero nagenda bahamagaye abifuza kuba abahuza abogenda guhiganirwa ico kibanza ca ndagenda kugihiganirwa ndagira inama nshingamateka n'ahinguza amateka banyemeza ndaheza rero uno munsi ndi umuhuza w'abarundi ntawopfuga ko agiye gukora akazi ahantu cyane cyane ari nk'iyo kigatangura ngo uwo bukazi nahereye kuvuga ko nabanje kuja kwigisha ese nigiye kwigisha gabo nyene kubera kubura uko ngira naravuze ngo reka ngende kwigisha ko niho hari akazi hama ndahageze
naragerageza kubaza bagenzanje ngene bigenda ngene bategura ivyigwa byo kwigisha nyene nkagerageza nkigisha gabo sinahamaze umwanya muremure nca ndagenda guca imanza muri tribunal de residence naho nyene naho nari naravyigise kuvuga ko nari kushobora kuzica neza ntafise uburambe byasaba rero yuko niyegereza abo dukorana hama nkababaza ibintu bigenda gute bikorwa gute hama nkasoma nibiba byarakozwe kugira ngo shobore gukora akazi neza rero aho nagiye hose ngenda jewe nashira imbere gukorana neza nabo dukorana kubana neza nabo ico ntazi nkakibaza hama ico mbona naco nyene noshobora kuruhira ndaciga nkaciga kugira ngo akazi gashobore kugenda neza novuga yuko burya urifura mu muryango hari utuntu twishi ugenda wiga kuko naho nyene mu muryango ni uraseruka mu bandi bana n'abavyeyi bakakwizera bakagutuma ibikorwa vyinshi je rero mama wanje kubera papa wanje amaze kwitaba Imana mu 1993 mama wanje yaranteguye buhoro buhoro mu bijanye n'ubuzima kubera ko ico gihe sinari bwakwiza imyaka kugira nohe karangamuntu ariko mama wanje ico gihe yaciye aja kunsabira karangamuntu aranyereka amakonte yiwe yose muri banke ati mwana wanje amakonte byifashe gutya nejo ni n'abantu hakiriho urabona turi mu ngwano uzomenya ingene uzofata abatoyi bawe n'ingene uzofata ivy'umuryango aranyereka amatongo nta kintu na kimwe yakora mpishije ivyo rero bigatuma mu buzima ngoma mbona yuko nkwiye kuba umuntu yama yitwararika ibintu kandi akabikora neza kuko narabona inyuma yanje ko harabo tuvukana benshi umuryango nkabona yuko rero umengo mu muryango ni jewe ndiboneza nkavyiyumvamwo rero no mu mashuri yisumbuye nazasanga rero abandi banyeshuri bantoye ngo mbe ngo derege w'ishuri ngo canke mbe urya bitatu wayene w'ishuri ujyanye n'abarongoye abanyeshuri bose ku ishuri nkabona barantora nanje nkumva biranezereye kandi nkabikora neza rero ivyo byaranteguye mu muryango hanyuma naho mariye kubaka kubera umufasha wanje umushingantahe wanje twamenyanye nkiga mu mashuri ya kaminuza nawe yari ko araheza yabaye umuntu yamba hafi akangira yuko ntegerezwa kwiga ko mbere ntiza atazonantwara ko adashaka umugore atize mugabo nibaza ko yabivuga kugira nyene yereke ko akeneye ko niga hama akanambwira yuko yankunze kuko yambonye ko nkunda ibikorwa twahora duhura tugiye kurima mu mirima duca impande y'iwabo akambwira ati no kwiga akanshigikira muri byose amaze kunshikira mu by'amashuri nkayiga nkayaheza ngiye no mu buzi yarategera ko abantu bataronkera rimwe naho nyene muri urugendo rwa politike akanshigikira akampanura akambwira ingene akamfasha ingene no kwifata mu bintu mva ko yasumvya n'imyaka nukuvuga jewe novuga nti yaranshigikiye kandi yabaye umuntu wa mbere yashigikiye cyane akandemesha akanyereka ko nshoboye akanyubahiriza mu rugo akanyereka urukundo bigatuma rero ntisuzugura mu kibano nta ntambamye kuko bugiye iyo mu rugo ibintu bimeze neza babanyi n'abantu bose barabona tujya muntu ahagaze neza ntaco bakuvuga ko ntaco bakuvuga ko babona ibikorwa bakabishima bitagenze neza navyo bagahamhanura nkavyumva ko cyane ivyo birashika nyene nko mu bibanza bitandukanye harabamwo nyene ko abantu bavuga bati mbega urya mugore cyane ko jewe nari nkiri nari muto bakaca bashiramo rero ati ni muto kandi n'umugore hariho rero baguma bashaka nyene kuntega ibitego mugabo bagasanga bihenze iyo mitego ntishobora kumfata
rero novuga nti igikuru ni ukutisuzugura. Harya iyo urinze utorwa ngo uje mu mabanga runaka ni uko abagutoye baba babonye ko ushoboye. Wewe rero ntawovuga ngo byose ababizi. Gerageza icyo utari ushoboye ugerageze ukimenye, kuko ikintu cyose umuntu akize burya arakimenya. Kandi abo bantu baba bakurungitse ko baba babonye ko hariho n'ibintu na bikeyi wowe uzi byaho. Umuntu rero yoreka kwisuzugura. Ikindi nacyo woreka kugira amanyama. Nubwo wowe ushoboye wo kwicisha bugufi, abandi baguhanuye ukabumviriza, ukumva yuko nyimba iki kitagenze neza bakakubwira bati kijya cyagenze neza ukumviriza. Niba bakubwiye bati kiinya mbega twokigira gutya ukavyumviriza, hama ukavyiga ko neza ukaraba ibyo usigarana n'ibyo woreka. Mugabo ntuco wishira hejuru. Ntiwishira hejuru ufatiye kubo mukorana, kandi niwonoshira hejuru no kubabanyi canke abagenzi wovuga ngo wasize aho wahora we warateye imbere. Woguma ubafata neza, ahubwo mbere kugira ubereke yuko gutera imbere ari vyiza, ukaca ubagirira neza ukababera w'ikimazi. Kuko hari igihe umuntu ashaka gutera imbere akibaza ngo bariya narabarenganye usinzosubira kubaraba. Ariko byoba vyiza uteye imbere ukibuka guteza imbere n'abandi wasize ahandi. Ikindi ukamenya ngo dufate nk'abakenyezi waronse uburyo, abantu bamenyereye ngo umugabo ngo ni wakora ibintu byose mu rugo, niko abakenyezi benshi babiyumvira. Ugasanga amahera yiwawe ugiye kuyonona, amahera wahembwa ugiye kuyonona, cyangwa ubaye satuntu twanje. Nyimba wahezagiwe mu rugo, menya yuko ujya mushinga ntaye wawe yabigizemo uruhara. Iyo ataguha amahoro niwo bishikako. Iyo atagushigikira ngo azaraguhanura, kuko burya impanuro zo mu nzu zo mu rugo zirahambaye, niwo bishikako. Fata ingingo, ubushikiranganje bw'ubudandaji, ubushikiranganje bwo gushigikirana, eka ubushikiranganje bwose abakenyezi baribwo burya urafatirwamo ingingo. Kandi n'izindi ngingo zose zifatwa naho ziba zifatwa n'abagabo baba harimwo muri conseil y'abashikiramo mu nama shikiranganje. Jewe rero novuga nti ubu barimwo mu bibanza bifatirwa ingingo, mugabo turakeneye ibisumba ivyo. Aho tugeze runo munsi ntitwogaya, turashimira leta y'u Burundi, turashimira nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi kuko yari yumviriye abakenyezi. Na jewe nk'umuhuza w'abarundi w'umukenyezi murumva ko nicyo n'ikibanza cy'iteka, ikibanza cy'iteka. Nicyo kimwe no mu nama nkenguzamateka na nshingamateka hariyo bakenyezi. Ariko twobona nk'ejo habonetse nk'umukenyezi atwara nk'inama nshingamateka cyangwa atwara nk'inama nkenguzamateka, byoba byiza navyo nyene. Ku by'ukuri ibibanza kubirondera ni kimwe, mugabo naho nyene kubibamwo abantu bagakora nyene ibikorwa biteza imbere igihugu, bituma umwenegihugu w'umurundi ava ku rugezi ariko akaduga ku rundi ikindi. Ivyo rero birasaba yuko abakenyezi dutegurwa, twamatsiko turategurwa, kuko abakenyezi twese mu ishuri turigana n'abahungu, twese amashuri tukayiga kandi tukayaheza n'amanota ugasanga mbere turanabasumvye. Ariko hariho ibindi bintu byinshi bigize ubuzima, kubera ko kenshi tuba dufise ibikorwa byinshi bituraba byo mu muryango na hehe. Hari aho tutaja gusuma ubwenge, ibiganiro bitandukanye, canke no kubandanya n'amashuri iyo bikenewe, ugasanga ntibikunze kubera ubwo butumwa bwa bundi nabwo tuba dufise mu miryango mu rugo. Rero birasaba yuko abakigoro kadasanzwe mu gutegura abakenyezi. Dufate nk'abakenyezi bahejeje nka kaminuza, nk'abigeme bahejeje kaminuza, nukuri hakabamwo gutanga akarusho muri baje baduga muri maîtrise. Ego harakuba ikibazo mugabo habemo n'ikintu cukura ukuntu bo bagwiza abakobwa abigeme boca baja muri maîtrise, mbere bakaraba nyene yuko n'abaja muri za doctora n'ibiki byose bazoca baba benshi bamaze kuronka izo maîtrise, bamaze kuza baratera imbere. Hakaba n'ibiganiro bitandukanye byo guhugura
abakenyezi canke mbere twebwe abakenyezi cyane cyane kubera ari twebwe biraba kuko ntituzorindira ko abagabo ari bo babizana tukaza dutegura ivyo biganiro kenshi mu bisata bitandukanye hakaba abakenyezi baza barahugura abandi tukarondera n'aba expert batandukanye bagafasha mu guma bahugura abakenyezi mu bijanye n'ibisata baba barakurikiye ku mashuri no mu bijanye n'ubuzima n'ingene isi iriko iratera imbere buri munsi kuko kubikurikirana urumva hari aho usanga tutabironka akanya canke tutanavyitaho rero ikindi tugategura n'abana bacu babigeme kuva bari mu mashuri matoyi kuzokura abantu bimboneza kuzokura abantu bakunda kwiga bakunda kurondera kumenya bizotuma abakenyezi baba benshi mu bisata bitandukanye kuko nta na kimwe kitubuza burya nawe bavuga ngo 30% n'imiburi biri 30% naho byo duheje ku 30 ku 70 nticyobuze igikuru nuko igihugu cyoba kiriko kiratunganwa neza kibara abakenyezi canke abagabo iyo numva to bari kibazo ego cyane mu bisanzwe kubangikanya amabanga y'urugo n'amabanga y'akazi yarakazi nyene kaguhamagara kenshi ntibyoroshe ariko byose bivana n'ingene umuntu aba yitunganije baravuga ngo kuvyara ku rugero ukuvyara ugabo dushoboye ukurera ubwo no gutandukanya ibyaro n'ibintu bibiri bidasa gutandukanya ibyaro kuvyara abo dushoboye kurera rero umukenyezi haraho aba ari umukenyezi yoshobora gukora ibikorwa bikora inka mugabo ugasanga hari ikindi kintu kimufatira birenze ibanga ryo kugwiza umuryango n'ibanga rihambaye ata mukenyezi yoreka kubikora toreka kubirangura ariko naryo rero birakeneye kuba umuntu yitunganije kuko nawe niwiyumvire yuko uri umukenyezi wabyaye kuri uno mwaka ubundi uciye ubyara no kundi urumva nubwo uhamagara abakozi bangahe ngo baze kurera abana si wategereza kubarera uragomba kubonsa igihe gikwiye nk'umubyeyi kugira bazogire ubwenge bukwiye uragomba kubiyegereza rero jewe ikintu cya mbere mbona uko umukenyezi no kuvyara ubwa mbere agatandukanya ivyaro neza kugira ngo uvyaye umwana wa mbere banze umurere umuhe ibikwiye kugira ngo azogira ubwenge bukwiye kandi ntagwaragurike ngo yakwamize mu bitaro hamubura umwanya wo gukora akazi hama kandi ntutumukurikiza n'ingoga ngo uhava naho nyene usanga kuko uyu mukenyezi yibungenze haba utuntu twinshi mu mubiri wiwe dutuma adashobora kuba amerewe neza ibyo byose rero birashobora gutuma umuntu adatera imbere mu kazi nka kumwe ko abagabo batera imbere ugasanga mwari mwiga mu ishuri rimwe mwaronka amanota amwe n'iki byose mugabo wewe ntiwigeze utera imbere abo bagabo nibo bateye imbere bya biriye kugusumbya bafise information amakuru barafise ibintu byinshi bagusumbya kubera wowe atamwanya ufise wo kubirondera rero gutandukanya imbyaro nasanze ari ikintu cyiza jewe narashoboye kuzitandukanya kuko umwana wa mbere n'uwa kabiri basumbanye imyaka ine kuko ikintu cyose uragitegura ukavuga ati ko ndiko ndakora bino bikorwa uku canke ko nifuza gushika ayi hariho ibintu bimwe bimwe ntegereza gutunganya no gukontorora rero gukontorora imvyaro hama kandi ntuvuge ngo mfise ivyo kubarera fate ushobora kugira ivyo kubarera mugabo burya indero y'umwana si ukumugaburira si ukumuryambika heza gusa harimo no kuba ushobora kuronka akanya ko kumukurikirana ukamenya umwe wese ivyo arimwo n'ivyo arimwo ivyo rero iyo umaze kugira benshi haraho naho nyene vyo kugora kuba umwe wese gushobora kumumenya no kumuba hafi kuko bikwiriye tiyemo ubumenyi bwo kuzogira icyo bafasha bene gihugu ntibagende bashira imbere ngo jewe ndi umukenyezi gusa ariko wese avuga ngo ngomba kwitoza abanze yirimbure abona ati mbega ninaja gusaba kwitoza hajya ayo nzoba njyanye iki kizofasha umwene gihugu kikamuvana ahantu kikamushikana ahandi
urwaruka rw'Uburundi muri rusange ndaruhanura yuko rwoba urwaruka rwitaho kurondera ubumenyi, kuko ubumenyi niyo ntango ya byose. Urashobora kwiyumvira ati jewe ngiye ku ishuri, abanyeshuri benshi baragenda ku ishuri ukamengo ni uguheza ibwirizwa, akicara mu ishuri umwaka wose akava atana kimwe yumvise, kubera atabuze ubwenge. Kandi atabuze ubwenge abigisha bahari mugabo kubera kutitaho. Rero je nabahamagarira ugiye mu ishuri ni wige nukurikirana ivyigwa nkuko bitegerezwa, ugende uvuga ati ngiye kugira ngo nzoveyo hari ikintu nzi, hari ikintu ushoboye. Aho n'urwaruka muri rusange, abigeme bo rero nagusiye nibaje ku ishuri bige koko, uko mwigeme atagiye ku ishuri ni wa wundi aca agenda kubaka hataragera, yubatse hataragera za mbyaro nyinshi kuko aba akiri mutoyi cyane. Bwa bwenge bwo kubaka urugo ikibazo, basanga ingoro zica zisambuka. Rero nibashira imbere kwiga, baronka ubumenyi, bamenye ibyo bagiye kwiga, umwuga bagiye kwiga bawumenye neza, kandi barondere gutera imbere cyane. Hanyuma bazoheza bagira ijambo mu gihugu, bongere kandi no mu ngo zabo bashobore nabo gushigikira gukorana neza nabo ubakanye, bashobore kuziteza imbere. Hama haraho kandi agwaruka kwibaza ngo nta kamaro ko kwiga amashuri ngo kuko nta buzi buhari. Ubuzi buriho muri kino gihugu kuko igihugu kiracyakeneye ibintu byinshi byo gukora, turacyafite amabarabara menshi yo gukora uraza kugwa n'abandi. Si ugwaruka ruzo bari kwiga amashuri, turakeneye inzu z'isi kubaka nabo nyene, turakeneye yuko ibidukikije bimera neza nabo nyene, turakeneye yuko ya mabuye y'agaciro yimbwa nuko gwaruka nyene uzoteza kubikora. Turakeneye kuronka impuzu twambara zizoshonwa n'abandi, turakeneye kurima kugira turonke ibyo dufungura bikwiye, bizokorwa nabo nyene. Hari ibintu byinshi cyane, ikiyaga cya Tanganyika, ibiyaga byose, ibintu byose harakenewe yuko akorwa ibikorwa byinshi cyane. Turacakeneye ko turonka abantu babishoboye, ntiturindire guhamagara abantu bo mu makungu ngo baza kubidukorera, kandi dufise urwaruka uri ngaha kiretse gusamara atana kimwe batoshobora. Icyo nababwira ni uko jewe kunarotsi kweje kugira icyo nshikirije, ndabishimye cyane. Ariko rero nkifuza yuko n'abandi barundi ivyiza babona ngaha mu Burundi nibarondera akaje ko kuza barabivuga, baronka akaje ko kuza barahanura abashobora guhanura. Mwebwe abanyamakuru cyane cyane babahurumbire kugira ngo muze muradutora amakuru meza ku gihugu cyacu, muyamenyesha abarundi, muyamenyeshe n'amakungu. Ntihabe kuvuga gusa iyo habaye ibintu ngo si byiza, ngo nabiriya ngo si byiza. Hajya hakuvuga ngo ibintu ngo ni bibi, wovuga ati kijya kintu nabonye kimeze uko ngira ngo itorere inyishuko. Ivyo byoba vyiza byo tubera nk'abarundi, ko igihugu cyacu Burundi ni cyiza, ni cyacu, nta wundi azaza kugiteza imbere kandi nta wundi azokivuga neza atari twebwe tukibamwe kandi tukizi.